mukunzi ndaguherekeje umwanya muremure, ariko reka mfata akanya mu kugusensera, njanirira ikeje mu gisagara. Incamake yaryo ni nk'ikimenyetso, si ça soit sans ceci. Bamwe bazi ko kizoza ku munsi, abandi ngo n'akantu bazongutera. Ibivugwa ni byinshi kw'ico kimenyetso, ndagutumye ugende umbwirira abo mu gisagara, kw'ico kimenyetso kizodoma mu ruhanga no mu kiganza. Ibi biri mu majambo y'ubuhanuzi, bisigura kuvyemera no kubikora. Utazocemera nazoshora, nazodandaza, nazorangura, nta kintu na kimwe azoba yemerewe. Ico kizoba ari ikimenyetso c'igikoko, kizohatira abantu gusenga dimashe. Abatazemera guhindura ivyagezwe vy'Imana, harimwo n'isabato yararigiye kuba imbarutso. Abatazemuka ku vyagezwe vy'Imana, bazohabwa mpwemu yera yo kunesha. Aho niho ubwenge bw'abantu buserukira, ufise ubwenge nawe arore ico gitigiri c'ico gikoko. Igitigiri caco n'umuntu, 666. Aho niho ubwenge bw'abantu buserukira, ufise ubwenge nawe arore ico gitigiri c'ico gikoko. Igitigiri caco n'umuntu, 666. Inyungane ziri mu vyahishuriwe Yohana, igice c'14 ku murongo w'9. Umumarayika wa gatatu avugana ijwi rirenga, ati nihagira uwuzemera gusenga ca gikoko hamwe n'igishushanyo caco, akemera gushirwa kw'ikimenyetso mu ruhanga canke mu kiganza, uwo nawe azanwa kure vino ntiyabura kebwa Imana. Yiteguye adafunguwe mu gakarabo k'uburake bwayo, kandi azababazwa n'umuriro n'amazuka imbere y'abamarayika bera, hamwe n'imbere y'uwamuhagazi w'intama. Ibi bihe birababaje bigiye gushika, kuba abantu dutunze Bibiliya tutazitahura. Uwashaka yava mu butumwa bw'imigisha gusa, akitondera ivyagezwe 10 vy'Imana, kuko ari ivyo bigiye gukora imbere y'urubanza. Imana izaraba umwe wese ku giti ciwe, kumbura usabe mwe maguta hose ubu buhanuzi, kuko imbere hazobaho kwicuza atiyomenya, hazobaho amarira atigeze kubaho kw'isi, aho imbabazi zizoba zarangiye. Saba Imana iguhe ubwenge, aho niho ubwenge bw'abantu buserukira, gutahura ubu buhanuzi.
ufise ubwenge naharure ico gitigiri igitigiri ikimenyetso kiri mu bizorangiza isi amajana atandatu itandatu n'agatatu saba Imana iguha ubwenge aho niho ubwenge bw'abantu buserukira ubutahura ubuhanuzi ufise ubwenge naharure ico gitigiri igitigiri ikimenyetso kiri mu bizorangiza isi amajana atandatu itandatu n'agatatu saba Imana iguha ubwenge aho niho ubwenge bw'abantu buserukira ubutahura ubuhanuzi ufise ubwenge naharure ico igitigiri ikimenyetso kiri mu bizorangiza isi amajana atandatu itandatu n'agatatu saba Imana iguha ubwenge aho niho ubwenge bw'abantu buserukira ubutahura ubuhanuzi ufise ubwenge naharure ico igitigiri ikimenyetso kiri mu bizorangiza isi amajana atandatu itandatu n'agatandatu